Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkakaze bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Congo, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda, muri Tanzania na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane mbaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu n'ibindi bisata bitandukanye, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Igisirikare c'u Burundi cabujije ku basivile kwambara impuzu zifise amabara asa n'impuzu z'abajejwe umutekano, baba abasirikare canke abapolisi. Igisirikare c'u Burundi cahaye indwi zibiri ku bafise izo mpuzu kuba bazishikanye ku birindiro vya gisirikare bibegereye. Birabujijwe ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasirikare canke iy'abapolisi. Birabujijwe kudandaza imyambaro isa n'iy'abasirikare canke iy'abapolisi. Hatanzwe ikiringo c'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafise imyambaro isa n'iyo igisirikare canke igipolisi kugira babe bayisubije aho hose hari abasirikare babegereye. Uwutazokubahiriza ibi vyasabwe azohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo ntivyashikirijwe na Floribert Biyereke mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi yasiguye ko ari izo mpuzu zose zisa n'izikoreshwa mu gisirikare naho hoba hatari mu Burundi. Yibukije ko hamaze iminsi hibonekeza abazambara n'abazidandaza mu gihugu. Hari n'abandi ngo babitse izahora zikoreshwa kera ariko bazambara ubu. Kubwiwe kuzambara bituma haba ingorane zo gutandukanya abagize inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano hamwe n'abanyagihugu bazambaye. Uwo avugira urwo rwego yashimangiye ko ingendo nk'iyo ishobora guhungabanya umutekano mu gihugu. Akaba atanga akarorero ko imihari y'iterabwoba ishobora gukoresha iyo myambaro yinyegeje mu banyagihugu igahungabanya umutekano. Ku kibazo kijanye n'igitero cabaye mw'ijoro ryo kuwa gatandatu i Buringa mu ntara ya Bubanza, yishura ko ari ubugizi bwa nabi nk'uko bamwe ba Bitaryumunyu babikora. Yizeza ko hari ikibazo bashobora gutorera umuti. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge, uwurongoye zone Kizuka ya komine Rumonge ari mu minwe y'igipolisi co mu Rumonge kuva kuri Uwimana. Yagirizwa ko yazimije imifuko 2 y'isukari yari igenewe abanyagihugu bo muri iyo zone. Yasanzeyo abandi bantu 4 bari baraye bafashwe bagirizwa kunyuruza ndetse no gutanga nabi isukari. Muri abo hakaba harimwo abadandaza 3 bivugwa ko banyuruje imifuko 3. Uwundi n'umwe mu barongoye umutumba Kanyenkoko yagirizwa gutanga nabi isukari. Ni nyuma y'imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo muri komine Rumonge ko isukari yabagenewe batayironka ikwiye. Mu nama buramatari yagirishije kuri uwu wa mbere hakaba hafashwe ingingo zitandukanye. Muri izo hakaba harimwo ko uwuranguza isukari habwirizwa kuyitanga hisunzwe urutonde rwemejwe na musitanteri hamwe n'igitabo c'ingene yagurishijwe ku wuyitanga ku kiro. Nayo kandi se twokwitega iki ku nama ya Afurika yiga kwihindagurika ry'ibihe Evariste Ndayishimiye arimwo muri Kenya? Kuva kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 4 Nyakanga 2023 harugururwa i Nairobi ku murwa mukuru w'igihugu ca Kenya inama ya mbere ya Afurika yiga ku bijanye n'ihindagurika ry'ikirere, Africa Climate Summit 2023. Muri iyo nama izomara iminsi 3, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarayitavye, aho mbere bitegekanijwe ko ku munsi w'ejo igenekerezo rya 5 Nyakanga 2023
azoyihuriramwo n'abandi bakuru b'ibihugu vya Afurika bashika 200 hamwe n'abarenga ibihumbi 200 bo mu mashirahamwe ya sosiyete sivile, amashirahamwe ya leta n'ay'abigenga akorera mu bijanye n'ibidukikije bazoba baturutse mu mihingo itandukanye y'isi. Kuri uyu wa mbere inama iza kuba igizwe n'abashikiranganji mu vyo bajejwe harimwo ibidukikije baje bava mu bihugu bitandukanye vya Afurika, mu gihe vyagiye biragaragara ko Afurika ariyo ihura n'ingaruka nyinshi zituruka kw'ihindagurika ry'ibihe, abo bakuru b'ibihugu bakaba bazofatiramwo ingingo z'ivyo bagiye gukora, bakazobishikiriza mu nama mpuzamakungu yiga ku bidukikije COP28 izoba mu kwezi kwa Munyonyo i Dubai. Izo ngingo zikaba zizotuma hakingwa ko ibihugu vya Afurika birwiramwo uruzuba, ubugararwa, inkukura n'izindi nkurikizi zose zoturuka kw'ihindagurika ry'ibihe muri kazoza. Zimwe muri izo ngingo zikaba hari ugushira amakori manini manini ku mahinguriro arekura ivyotsi vyinshi mu kirere, kuduza umwimbu mu vy'uburimyi, gukingira amashamba, inyanja, inzuzi n'ibindi. Ese mweho mubona ari izihe ngingo zofatwa hano iwacu kugira ngo hakingirwe ibidukikije? Mutwandikire. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Gabon uwatembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo Ondimba General Brice Oligui Nguema aza kurahira nk'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza. Inyuma y'iminsi 5 habaye itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ca Gabon, kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 4 Nyakanga 2023 niho watembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo Ondimba General Brice Oligui Nguema aza kurahira nk'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza mu kiringo kitaramenyekana. Gushika kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya 3 Nyakanga 2023 amasaha yo gutembera mu masaha yo ku mugoroba couvre-feu akaba yarakiri ayashinzwe umunsi haba itembagazwa ry'ubutegetsi. Ku wa gatanu w'igenekerezo rya 1 Nyakanga 2023 General Brice Oligui Nguema akaba yarabonetse akikijwe n'abasirikare bagizwe n'abakoloneli, atangaza ko hazoca yihutira gutegura amatora, ariko akaba yavuze ko hazobanza gutoza ibwirizwa shingiro rishasha rizoha ububasha bitoza benshi biciye mu nzira ya demokarasi, kandi iryo bwirizwa shingiro rikazoba ryubahiriza agateka ka zina muntu. Ariko ku kijanye n'ikiringo ivyo vyose bizofata, General Brice Oligui Nguema akaba yishuye ko vyose bizokorwa mu bwitonzi ntangere hatakwihuta. Gushika ubu rero amashusho yerekanywe na BBC akaba yerekana inzego z'umutekano ziteguriye ivyo birori hamwe n'abenegihugu bari mu mabarabara, biboneka ko bashigikiye abasirikare batembagaje ubutegetsi. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Ifizi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abantu 4 barimwo abashinwa 2 bishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Abo bantu 4 bagizwe n'abashinwa 2, umusirikare wa Kongo n'umunyagihugu baguye mu kigwati ca Njada muri segiteri ya Ngangura, teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abo bicanyi ntibamenyekanye. Abo bantu 4 baguye mu mutego nk'uko tubikesha amakuru ava mu gisoda. Abantu bataramenyekana bateye imodoka barimwo igihe bava Injanja baja i Kalemi mu ntara ya Tanganyika mu buseruko bwa Kongo nyene. Igitero cabaye kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 1 Nyakanga 2023. Musitanteri wa Fizi Sami Karoji yemeje ayo makuru. Uretse abo bashinwa 2, uwo mushoferi n'umusoda yari acunze umutekano wabo, hari uwundi mushinwa, umunyagihugu n'umusoda bakomeretse nk'uko abivuga. Abahaye amakuru SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru bavuga ko abo banyagihugu bakora mu ishirahamwe ricukura ubutare mu mwonga wa Kambi muri Kivu y'ubumanuko. Abasoda bakorera mu mugwi w'ibihumbi 3,305 bemeza ko abo bantu bishwe n'abatwa bitwaje ibirwanisho bo muri ako karere. Bavuga ko igisoda kiriko kirabahiga. Ibiziga vyatowe n'igisoda vyaciye bijanwa i Kalemi ku wa gatandatu mu gatondo. Muri Munyonyo 2021 abandi bantu 5 bava mu Bushinwa bakorera ishirahamwe ricukura ubutare baranyurujwe muri teritwari ya Fizi. Umupolisi yari acunze umutekano wabo yarishwe, uwundi mupolisi arakomereka.
Ico gitero citiriwe umugwi wa Mai Mai waho witwa Biroze Bishambuke.